sieht scheiße aus. Sieht super müde. Sieht müde aus. Geil, das ist auch ein Herz, was ich mal gesehen bei Nzissa. Na sisi tuko sawa, tunajaribu kazi tu, ndo tuko busy. Siku zinapita nyingi, tuongee kwenye simu, tuonane. Kuna gari kama 20 zinahitajika huko Dubai. Ndio. Gari hizi labda nitafuta siku nikuje kwako nyumbani, ndio tuongelee, kisha kupata uhakika vizuri kama watu wako serious. Wow. Yeah. Sawa. Nafikiri itakuwa ni vizuri kama utafanya hiyo on time kwa sababu tunafanya program ya kazi na kama tunataka kuwa mwenyeji itafanyika. Negura yawe ni nziza warakoze mama, negura yawe ni nziza warakoze mama, negura yawe ni nziza warakoze mama. Oh là là. Hagezeho kubama ko ndindira 5 minutes. Reka ndayurege telefone y'abandi sindayica. None kwata telefone agabasha. Telefone yaba yarayihevye cyane. Kandi ndire. Gicocoro wampeze wahora Warire gashawe turazina ntuzibona ndakutswe imurutse kudashaka kunyikoza gashaho sindi byo wahengamiye ahubwo wahora mu biki rega turazinanye uri ushaka abantu bakwisema apana kunyisema kwiki wibaza ko wonyisema ntuzi ko ari wowe muzinyamuriro mfise urumva ivyo nobikora rega shawe naramaze kumenya we nutse umugabo atagira kantu mwikotse cyanda shaka ko ndarondera uretse ko bitona ku urazi ko ubuzima bwo bugone umukobwa w'ikigihe aguma agorana aguma ashaka ngo umwiteho wangu kandi atamuvyaye ngo ndamurere ariko siko vyari bikwiye kugenda twebwe abakobwa turondera abagabo bayafise namwe mukarondera abakobwa bayafise bizoherera hehe aho bizohera ntuhambaze wangu kiriya mutsi na muzigo wake jewe ico ndaba nico nshaka gusa abandi barimenya ahubwo ko wambwiye ko wafatishije bimeze gute
yakashareka nahuye n'igihungu cemeza kugifisa amahera mu minsi ya mbere nabona ari sawa ariko mu nyuma maze gucishiramo usanga ni babantu biyemeza ibyo badafise maze kubona ko ari uko naciye nkuramwe akarenga uzi ko abahungu bubu kwiyemeza ari byo byanyu hewe ntumbare abakobwa ndabazi abasanga n'uturero yari afise watumumariyeho reka ashaka kumbeshe yambaye 5,000 euro gusa mu nyuma ndamusavye 10,000 ambwira ngo ndindira amezi abiri nanje ibyo si ivyanje urabizi. Sasa mzee, lakini kama kweli Ndio. unajua mambo ya kazi yenyewe tunafanya, biashara ambayo tunayo, kuna manyumba, kuna magari, lakini leo nimependelea kuleta kwa sababu kuna nyumba hii naona. Ya, hiyo ni kampuni yenu pia. Hii kuna nyumba ni kati ya nyumba ambazo nimeambia ninunue. Lakini naomba ndani bado sijaruhusiwa kuzunguka kwa ndani. Labda nilikuwa nataka nikuulize, je, unaona kazi hii koje? Unajua ni wewe mshauri. Ya, ni kweli. Kutokana na mambo ya kazi na naona hii nyumba kweli nikinunua napata faida. Ya, mimi nafikiri hapa kwanza ni pazuri kwa sababu hapa ni pale ambako business nyingi zinaendelea vizuri, ni nzuri sana. Na nyumba kama hii ya nafikiri kwa kazi ninazojua mnazozifanya nyinyi nafikiri itawafaa sana. Najua kabla hujachukua hatua inabidi kwanza uchunguze. Ni kweli. Na ujue vizuri. Baada yake usikuje kujuta baadaye kupoteza pesa. Ya, ni kweli. Ukiangalia nyumba hii labda nyumba mingi ya hii itawafaa. Ya, hii itawafaa. So, sasa uko na muda gani nikuje nyumbani, sijui nione watoto, nione mama? Umetukataa bwana siku hizi. Hapana, bado sijakataa na mambo ya business na saa tunakosekana. Ni kweli. Mimi niko ndugu yangu, niko muda wote sasa, niko na leave ya wiki moja, niko nyumbani. Wiki moja. Yeah, okay. So kama unaweza chukua muda katikati ya wiki hapo, niko tu nyumbani. Nimekaribisha sana. Yeah. Ngoja na mimi niende nikapangilie nyumbani, niangalie kazi ambayo ninayo wiki ijayo. Labda siku ya 3 au siku ya 4. Itakuwa ni vyema, mimi niko nyumbani ndani ya wiki nzima. Yeah. Mimi niko free wiki nzima hapa ndugu yangu, ina shida, mimi niko tu nyumbani, lakini itakapofika labda Jumatatu au Monday wiki ijayo sitakuwa nyumbani, nitakuwa nimeenda tena nitakuwa nimeanza tena kazi. Na ndio maana niko naongelea kuhusu kazi ambayo umenipea siku ile. Labda nitakuja na barua moja. Ni sawa, ni sawa. Karibu. Yeah. Karibu sana nyumbani. Asanteni. Nafikiri watoto watafurahi sana wakikuona. Siku nyingi sana. Kabisa. Karibu sana. Asante sana. Nasikia baridi. Hii. Baridi ni kali nje. Labda tuingie kwenye gari. Labda ndio wache. Ukipata muda nitakwambia ukuje kuniangalia kwa ndani kama watu wameshatoka. Ndio. Wameniambia kama watu wanaweza kutoka siku hizi. Hii Monday au Tuesday. Wakishatoka nitakwambia ukuje. Labda nikipata muda tutakuja wote au kama napata muda ndio kuangalia vizuri kwa ndani. Yeah. Ni sawa. Nafikiri siwezi kosa muda kwa ajili yako, nitajaribu hata kama nitakuwa niko kazini, nitajaribu kujichukulia masaa machache tu kama tunaishi huko Ulaya, hata kama tuko kwenye nchi moja, lakini tutakuwa mandugu. Ni kweli. Tutakuwa mandugu na kuishi fasi mbali kutokana alipotoka. Naomba kushikamana, kuwa pamoja, kushikamana ni muhimu sana. Kwa maana ninakuchukulia kama vile ndugu yangu. Ni kweli. Sawa. Asante ndugu yangu bana, siku nichukulia kama ndugu, mimi ni ndugu kabisa. So ni kweli, ni sawa. Nafikiri kazi itaenda vizuri, na muda wowote tu utapokuwa kuna shida au kuna
chochote kile wewe usisite, nipigie simu niambie ndugu yangu kuna 1 2 3 ili kwamba tusaidiane mawazo. 10,000 none 10,000 ni menshi. 10,000 ya maki ya marundi ya manyarwanda ya mapawu Reka shawe navyuzi 10,000 ho no nige gutumva hewe hama yari yavuze hama ndabivamo hama ndiko ndondera handi wache wipfura ni kutumva ni hatari ubuzima bwangu. Surumva ayo mafaranga yari make ku buryo yari yoroshe kuroba. Shauri y'abarundi arikabingana ari kubitabahura. Je nubwo nyiganya ndakora. Oya siwe ndiko ndavuga. Ariko nawe burya ufaranga ukorera. Naje ndaburonka kandi niwe ndatumya mwanya wawe wose. Yerega hiburaya. Iyo kanura hakura kantu pe. Ngira nuko waremanye batiki dahomba. Igihe nicyagiye uzokwicuza. Jesi nzokwicuza kuko akabigira kabizi kajya imboga karitse. Hanyuma shanda afite ikintu ushaka kumfasha. Ni igiki? Uraza ahantu bakuramo password muri iPhone. Hageze aho iyo iPhone. Cyangwa baguha iPhone yakoresheje. Wowe nimba uhazi handangirira mu bindi bindekera. Kuko urazi ko ntokwiba. Cyangwa ngo bamye yakoresheje. Nawe uri kurivugira gusa ndazi konzi. Hano rero biragoye. Kiza mbona waje muri app bakabigufashamo. Hajya nanje naye nahiyumviriye. Ariko nabonye mengo vyo ntwara ibintu byinshi. Ariko reka ndinjiye muri no minsi ninabona atamamagaye. Amaherezo nzojayo. Mbere nubwo gwaye akunda afise ikibazo nifuza ko babaza. Ujya jewe natakaje umuntu. Watakaje Chacha? None kugona Chacha uzigiye duherukanira? Ndakurabire. None Chacha umushaka kwikiwe? Mbere ariko byukuri urukundo nkunda Chacha nubu yobewe. Ndabizi ko umugenzi wiwe kandi ndazi ko nahari uyu ndabizi ko hazi nuko ushaka uhambwira kuko jewe hareze kuri Dr. Wamwa naramubuze telefone nimba yaramburotse ntibikunda ndabandikiye message nishika ndamutelefone ntibikunda je navuze ati reka ngende ko raba Berize wenda ngira ngo arashobora kumbwira nimba yagiye mu kindi gihugu nimba kiri ngaha mu Budagi nta kintu na kimwe ndabizi ko nukuri. Chacha nukumukunda cyangwa ari ibindi bintu ushaka? Chacha ntagukunda urabinyuma. Ariko Beri abakobwa wapi uzi ko Chacha yagiye twaruka kubonana amarere yansabye nari namuzaniye 2,000 cyamwe. Yo hewe wose Chacha uvuga 2,000 kuri Chacha? Ayo ni mahera make. 2,000 ni make? Ayo 2,000? mbira zi telefone akoresha Chacha. None aho nimba no mushaka ko twokwerekana amahera ngahe kugira ngo mutwemere nimba mubona ko 2,000 ari amahera make. Rondera amafaranga mugabo utarondera amafaranga naho rondera uwo muri kuri level imwe. Chacha arakurenze aguhamagara inde Urumva sha. So I'm sorry urumva ngiza urgence urabona ko dushita tugiye sinabwaye nabyo nakunda kora peut-être next time so
kuko ndamubuza kuko ariko ndamubona nuko vyagenze sha uwazokwironderera kuko numvise ukuntu vyagenze nta mpamvu yotuma atakurondera. sha reka tube tumurindiriye kuko nawe nakubaza nuko nashaka kumva ingene nomutora. Reka tube twiruhukiye ibindi bizoza. Uzi ko nayo mahera ariyo nari naguranye ariko ace yemera yatekere ahubwo si uvuga abakobwa kubera kimwe mugenda kumara ivu mudakwiranye nayo nawe wari waguranye. None bere ndakubaza urukundo urashobora kunchapira urukundo ukambwira revo urondera uwo mukwiranye nchapira dukwiranye n'ungana gute dukwiranye n'ungana gute n'usa gute akobe uri mugenzi niwe n'ukuri nanizeye yuko niburi batse womvuge womfata mu nda cyangwa ukamfata ku mutima none nawe ucu usongera isibe n'ukuri sinakubwiye ejo amafaranga kuri Chacha ko ari makeya biza shaki Chacha ndakubwire nk'umugenzi wanje genda urondere umukobwa muwanye uri kari na Chacha ariko beri n'ukuri sinokubesha nimba ari umukobwa nakunze kwino dunia ni Chacha. Ibyo navyumvise nane cyo gutuma ndakubwiye. None basi ndakubaza. Wewe urashobora nkuko ndashobora gutuma basi ukandondera umukobwa asa nk'ujya kwa Chacha. Urabona Chacha ukuntu ameze. Asa nk'ujya aho vraiment nuvumenga nico cotuma ujya Chacha nzi original ndamuheba. Ubu rero je wangize umukomisiyoneri. Igihe mwahora Chacha je twaye turi ko ndazi wari wamukuwe. Beri nukuri numva wewe uri ku ruhande rwa Chacha nabujyane naje kukwitura nzi nibyo byose gusa icyo nakubwira Beri Chacha agenge ntiwibaze ngo aransigiye nije ndakubwiye ahubwo reka ibyo bya Chacha tubivemo kuko ndabona n'ubundi nubumenga ntaco uri kuramfasha. Koko uziko maze imisi ndakurondera wahorahe nivyo uya ndi hano sha ndagufitiye ayo makuru wa mufise bishashaga ndagufitiye amakuru hose sibijya genda kumurire twumve nikasha ubuzima bugiye kuryoha kuryoha reka barose muzungu wica ni muzungu nica oya sibyo ahubwo mfise umugambi ukomeye cyane kandi uzocuhindura state oya sibyo ico nzi nuko utigera utegura umugambi mwiza mu buzima bwawe masha oya sivyo nshatse kubwira dia watuje nkakubwira kuko umushaka kunshira mu ijambo ico dupfa ni uwo munwa wawe nta kindi oya masha nta muntu wananiye gusa nuko ndakuzi neza ariko ndaguteza amatwi iyo urindira ukanyumviriza kuko bisigura ko utaramenya neza uranyibesha ko ujya warahindutse ivyo uzanye navyo nibiki ico dupfa nuko yagira umuhanuzi ariko sha wapi. Début de l'itinéraire pour se rendre à l'adresse UBUHEMU 5. Vous pouvez demander à Siri de signaler n'importe quel danger ou collision que vous voyez en cours de route. Dirigez-vous vers l'est sur Pfarov, puis tournez à droite pour rejoindre UBUHEMU. Non, c'est pas ça. Ça, the hands. Doing ok, yeah, voilà. Début de l'itinéraire à pied vers UBUHEMU 5. Ok. Tournez à droite sur UBUHEMU, puis dans 100 mètres, la destination se trouve sur votre droite. Ok, merci. ariko Chacha akabaye twende nikoga niyo koze ntigaca kandi niyo gakeye ntigashira inuka uwo n'umugani w'ikirundi sije nawe uciye sa reka niyo migani yawe ipfuye koko gezaho nawe ndakuzi wumvise ikise ko batanguye kunshira urubanza reka tugezaho koko ko kuva aho twatanguriye mbona atakintu kizima turavugana ariko nyene nawe wangoyesha ahubwo nyene mbona abana no munsi batevye gusohoka
Emwe n'imbeho iradukubitira hano. ahubwo nyene mbona batevye ngira ngo nayo manager yatumye utanyumviriza ngira uzorondera undi mwanya wo kuyaga ndabikugire neza. Je suis bien arrivé, je pense, oui. Bien. Ah, Agnès. Numéro 15. On va téléphoner à Angel. Yeah. Manejo ni menshi. Arrivé. Wow. Good. Rero binjira no mu nzu.